Turabaye ikaze musi mukuma kurikirana ETBC TV mukaba muri kumwe na Angeli Chimiradi size 611 nibagiye kugira subscribe share like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ETBC TV muko bisanzwe makuru yacu turahera mu Burundi tubereye mu mugwi serukira gihugu inamba mu rugamba aho wasohoye urutonde rw'abakinyi 37 umugwi wacu inamba mu rugamba uzokoresha kugira ubashe gukina urukino gumatsinda uzokihura n'umugwi wa Cameroon mu kwitegura rero umugwi wacu inamba mu rugamba nuko wasohoye urutonde rw'abakinyi 37 abona bakaba ari Rukundo Onesime Nahimana Jonathan Mutombo Fabien Ndikumana Justin abo nibo banyegori bane umugwi wacu uzokoresha abakinyi b'inyuma Ndayishimirimana David Ndayishimiye Yusuf Sabiyumva Frederic Ndize Samuel Weimaz Marco Muhindo Kole Mikombozi Derike Shimirimana Jospin Ndwarugira Christophe na Sabiyumva Isa Ibel abakinyi bo hagati nabo ni Aruna Majaliwa Bigirimana Abed Ngabo Trezor Mvuye Kure Emmanuel Nahimana Shasil Jordi Lyongola Shimirimana Ismail Nibazonyiza Saido Layanten Kanakimana Bienveni Girumugisha Jean-Claude Cedric Amis Kamsoba Elvis Musore Aro abakinyi b'imbere kuri attaque nuko bazoba bagizwe na Bimenyimana Bonfils Caleb Hussein Shaban Niyongabire Pacifique Richard Kirongozi Gregor Jufak Rukundo Shama Ishimwe Team Keti Nimbona Kesi Jordan Sudi Abdara na Beraino Saido kapitena emblematike wo mu gwiseruka gihugu u Burundi inamba mu rugamba nuko inyuma yo kubura mu rukino umugwi wacu inamba mu rugamba wakinye gwa kivandimwe n'umugwi wa Indonesia nuko Saido nibazonyiza agarutse mu rutonde na hamwe ari kumwe na garutse kandi mu kibuga abo nibo bakinyi bari barabuze ku rukino na Cedric Amisi abo nibo bakinyi bari barabuze ku rukino umugwi wacu wa winamba mugamba bari bahuye no mu gwiserukira gihugu wa Indonesia mugo rutonde rero twasanzemo harimo abakinyi bagera kuri bane basanzwe bakina aha mu Burundi mu higanwa rya Primus League abo nabo harimo Girumugisha Jean-Claude asanzwe akinira mu gwa Aigle Noir Sabimana Isa Gibe asanzwe akinira mu gwa Vitalo FC na Muhindo Kole asanzwe akinira mu gwa Aigle Noir gushira ko Nimbona Kesi Jordan umukinyi mushasha aherutse gusinyishwa n'umugwi wa Vitalo FC abo no bakinyi bane bisanze mu rutonde rw'abakinyi 37 umugwi wacu inamba mu rugamba ugiye gukoresha mu nkino zo kurondera igikombe ca Afrika muzi ko kizokinwa mu 2024 mu kwezi kwa mbere mu gihugu ca Cote d'Ivoire kandi mugo rutondo umugwi wacu inamba mu rugamba wasohoye nuko twasanzemo bakibagera kuri babiri bashasha akaba ari ubwa mbere bahamagawe mu mugwi wacu serukira gihugu w'inamba mu rugamba abo nabo ni Ishimwe Team Keti yamagawe mu mugwi serukira gihugu Ishimwe Team Keti n'umukinyi wo ku ruhande w'imyaka 19 akinira mu mugwi wa Ikodevolde ukina ikicaro ca gatatu mu gihugu ca Sweden undi mukinyi mushasha twasanzemo ni Grigor Shufak yamagawe mu nama mu rugamba afise umuvyeyi w'umunya Cameroon ariko akaba afise n'undi muvyeyi w'umurundi yitwa Morakeye Nicola mu giese wiwe yitwa George Eric Shufake w'umunya Cameroon uwo musatirizi w'imyaka 21 akinira umugwi wa FC Ever ukina ikicaro ca gatatu muri Belgique abo nibo bakinyi bashasha bisanze mu mugwi wacu serukira gihugu uzokina urukino rwo gusubiriza n'umugwi serukira gihugu wa Cameroon mu mwanya nko bisanzwe turashisimbira muzabura itugenda turaba ku nkino zageze ziraba turaca kuri Super Coupe yahuje umugwi wa Man City ura n'umugwi wa Sevilla FC duce no ku makuru agende atandukanye avugwa muri za Mercato no mayiganwa atandukanye ya Burayi amakuru yacu ku mugabane wa Burayi turahera muri Super Coupe d'Europe aho urukino rwakinye ku munsi w'ijoro ryakeye ry'umunsi wa gatatu gwahuje umugwi wa FC Sevilla ura n'umugwi wa Manchester City nuko ugo rukino rwaje kurangira ku minota 90 iyo migwi yose inganya igisindo kimwe ukindi aho umugwi wa Sevilla rero watanguye kuronka igitsindo ku minota 25 umukinyi El Nesri yarongeje umugwi wa FC Sevilla igisindo ca mbere aho umugwi wa Manchester City waje kugombora ku minota 63
ku gitsindo gitsindwa n'umukinyi Palmer. N'urukino twabonye rutari rworoshe, urukino rwagiye rurahuza imigwi yose biboneka ko yakenye, aho twabonye ku ruhande rw'umugwi wa Manchester City batanguje abakinyi bakurikira Ederson Moraes umunyegori, abakinyi b'inyuma bari Kai Walker, Manuel Akanji, Nathan Ake, Jacob Gvardiol, abakinyi bo hagati bakaseri bari babiri Rodri na Mateo Kovacic, abakinyi b'imbere bako barasatira yari Cole Palmer, Phil Foden na Jack Grealish gushira ko nimero 9 Erling Haaland. Aho twabonye ku mugwi wa FC Sevilla watanguje Yasin Bono nk'umunyegori, abakinyi b'inyuma bari Jesus Navas, Lois Bade, Nemanja Gudelji na Marco Acuña, abakinyi babiri nk'abakasere bari Joan Jordan, Ivan Rakitic, abakinyi batatu bariko barafasha umusatirizi Hussein El Nesri bari Eric Lamela, Olivier Torres, Lucas Ocampos. N'urukino twabonye rutari rworoshe, aho umugwa Manchester City utoroherewe kubera kubura umukinyi wayo Kevin De Bruyne, muzi ko yagize imvune, bivuga ko agiye kumara uwo mwaka wose 2023 ataboneka mu kibuga. Rero n'urukino twabonye imigwi yose yaje yakeneye, aho twabonye umugwa Manchester City wagize position igera ku bice 73 kwijana, aho umugwi wa FC Sevilla wagize position y'ibice 23 kwijana. Umugwa Manchester City wateye amashuti agera ku ndwi yatumbereye mu igori, aho umugwi wa FC Sevilla utera amashuti agera ku 4 yatumbereye mu igori. N'urukino twari rworoshe, twabonye ko rwari rurimo n'amakarata y'umuhondo, aho umugwi wa FC Sevilla waronse amakarata y'umuhondo agera kuri 3, mu gihe umugwi wa Manchester City atakarata y'umuhondo nimwe waronse. N'urukino rero abantu benshi bagiye barakritika umukinyi Erling Braut Haaland asanzwe akina ku nimero 9 ku ruhande rw'umugwi wa Manchester City, kuko urukino rwarinze rurangira uwo mukinyi atagisindo na kimwe aronse, ikaba ibaye finale igira gatanu ko mukinyi Erling Braut Haaland atabasha kuronkamo igitsindo. No kuvuga mu mafinale yose ku ruhande yakiniye umugwi wa Dortmund wagiye urakina na gitsindo na kimwe yatsinze, yaba no ku ruhande rw'umugwi wa Manchester City amafinale agera kuri 3 amaze kuwukinira na gitsindo na kimwe aratsinda. Inyuma rero y'urwo rukino rurangiye ku minota 90 ku gitsindo kimwe ku kindi, nuko baje bifashisha za penalty, aho umugwi wa FC Sevilla waje gutsinda penalty zigera kuri 5, umugwi wa Manchester City waje gutsinda penalty zigera kuri 5 kuri 4 z'umugwi wa FC Sevilla. Inyuma yaho umukinyi wa FC Sevilla Gudelji ananiwe penalty, nuko urukino rwace rurangira umugwi wa FC Manchester City utahukanye igikombe cha Super Coupe Européenne, aho zose rukira mugabane wa Burayi mu gukina Coupe du Monde des Clubs, muziko ariryo iganwa risanzwe rihuza imigwi yagira bayambere ku migabane yabo. Nuko umugwi wa Manchester City wacu utahukana igikombe cha Super Coupe Européenne ubwa mbere mu mateka yabo, bagihawe n'umumenyereza Pep Guardiola. Rero umugwi wa Manchester City ukaba wacu utsinda penalty zigera kuri 5 kuri 4 zo mugwi wa FC Sevilla. Nuko umumenyereza Pep Guardiola abandanya yiyandikiriza amateka, akaba bari umumenyereza agira kabiri afise ibikombe byinshi kuva umupira wakabaho kwisi ya rurema. Nuko umumenyereza wa mbere ari Alex Ferguson asanzwe afise ibikombe bigera kuri 49. Ivyo bikombe akaba yabitahukanye mu myaka 39 yamenyereje umupira w'amaguru. Umumenyereza rero afata ikibanza ca kabiri ni Pep Guardiola asanzwe afise ibikombe bigera kuri 35, akaba asunga ibikombe bigera kuri 14 na Sir Alex Ferguson muzi yagiye yandikiza amateka menshi mu mugwi wa Manchester United. Pep Guardiola rero afise ibyo bikombe 35 akaba bitwaye mu myaka igera kuri 14 yagiye aramenyereza umupira w'amaguru canke amaze amenyereza umupira w'amaguru. Mu kibanza ca gatatu tuhasanga umenyeza Michel Luces w'umubirigi asanzwe afise ibikombe 34 mu myaka 41 yagiye aramenyeza umupira w'amaguru. Mu kibanza ca kane tukahasanga Valery Labolovski asanzwe afise ibikombe bigera kuri 29 mu myaka 42 yagiye aramenyereza umupira w'amaguru. Nuko rero dusanga umumenyereza Pep Guardiola asanzwe afise ibikombe byinshi bigera kuri 35 afata ikibanza ca kabiri, kandi biboneka ko wewe amaze kumenyereza imyaka mike igera kuri 14 par rapport ni abandi bamenyereza bagiye baramenyereza. Rero umugwa Manchester City ukaba waci utahukana ico gikombe mu mateka yawo ya mbere kuva wakina umupira w'amaguru. Amakuru yacu tubandanyije turaca mu mugwi
wa FC Barcelona. Inyuma yo gutakaza umukinyi Jordi Alba bagatakaza kapiteni emblematique ariwe Sergio Busquets, mu nyuma bakava batakaza n'umukinyi Ousmane Dembele, nuko biko biravugwa ko umukinyi Ansu Fati ariko yahisemo kuva mu mugwi wa FC Barcelona. Inyuma yo gutaronka amahirwe menshi yo kubandanya aronka ikibanza mu mugwi wa FC Barcelona, nuko bivuzwe n'umu aja w'umukinyi Ansu Fati bivugwa ko bariko bararondera uwundi mugwi umukinyi Ansu Fati yokinira mu isezo 2023 ishira 2024. Nuko biboneka ko umukinyi Ansu Fati atacizere kinini ariko arahabwa n'umumenyereza Xavi Hernandez kugira abashe gutangura kuja muri 11 de départ y'umugwi wa FC Barcelona. Amakuru yava mu gihugu ca Espagne tumenyesha ko uwo musore w'umunya Espanyol asanzwe akomoka mu gihugu ca Guinea Ansu Fati ariko ararondera uwundi mugwi yojamo akava mu mugwi wa FC Barcelona. Indi nkuru kiravugwa mu mugwi wa FC Barcelona nuko uwahora ari directeur sportif wo mugwi wa FC Barcelona Matteo Alemany bivugwa ko yasezerewe n'umu president w'umugwi wa FC Barcelona. Bivugwa ko Matteo Alemany azova mu mugwi wa FC Barcelona itariki 2 z'ukwezi kw'icenda. Yahora ari directeur sportif umugwi wa FC Barcelona kaba werekanye rero directeur sportif mushasha agiye gukorana n'umugwi wa FC Barcelona. Ubona wese undi ni Deco, muzi ko yahoze ari umukinyi wa FC Barcelona yagiye arandikisha amateka atandukanye mu mugwi wa FC Barcelona. Nuko rero Matteo Alemany yahora ari directeur sportif w'umugwi wa FC Barcelona agiye kuva mu mugwi wa FC Barcelona itariki 2 z'ukwezi kw'icenda, hakinjira undi mu directeur sportif mushasha uwo nawe akaba ari Deco yahora yigeze kuba umukinyi wa FC Barcelona. Agani gakuru bako aravuga mu mugwi wa FC Barcelona nuko umugwi wa FC Barcelona kurarondera ko sinyisha umukinyi Joao Cancelo, ariko umugwi wa FC Barcelona kaba batanze miliyoni zigera kuri 25. Ha umugwi wa Manchester City nawo kavuga ati to muraduha miliyoni zigera kuri 60. Rero biganiro bikabibandanya hagati y'umukinyi Joao Cancelo hamwe n'umugwi wa FC Barcelona. Uko biboneka ko umugwi wa FC Barcelona kuratanga amahera make, tukaba turindiye turabindi bid shasha umugwi wa FC Barcelona wasohora kugira usinyishe umukinyi Joao Cancelo. Inyuma yaho umugwi wa FC Barcelona warondeye umukinyi Bernardo Silva, ariko bikanka ko ava umugwi wa Manchester City bivugwa ko agiye kongereza nawe amasezerano akinira umugwi wa Manchester City. Yari yahora akinira umugwi wa Besiktas nuko Nicolo Zaniolo yasinye mu mugwi wa Aston Villa. Uwo mugwi wa Aston Villa usanzwe umenyerezwa n'umumenyereza Emery Unai w'umunya Espanyol, muzi yagiye aca mu bitandukanye, yace muri Arsenal, aca mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Nuko umenyereza Emery Unai yasinyishije umukinyi Nicolo Zaniolo, bikaba bivuga ko ari mercato iri incroyable uwo mumenyereza akoreye umugwi wiwe wa Aston Villa. Yindi nkuru kiravugwa nuko umukinyi Romeo Lavia umukinyi muzi ko ari kararonderwa cyane n'umugwi wa Chelsea gushirako n'umugwi wa Liverpool. Biko baravuga ko umukinyi Romeo Lavia yo bagiye kwiyunga n'umugwi wa Chelsea kuri miliyoni 68 gusa. Uwo mukinyi rero akaba agiye kwiyunga n'umugwi wa Chelsea nyuma yo kuronderwa igihe kinini n'umugwi wa Liverpool. Byose Chelsea kabisinyishije umukinyi Romeo Lavia, nyuma yaho sinyishije umukinyi Moise Caicedo yasinyiye umugwi wa Chelsea kuri miliyoni zigera kuri 133. Aho mumva ko transfer zibiri zonye umugwi wa Chelsea ukoresheje uyitwaye miliyoni zigera kuri 201 y'ama euro kuri transfer zibiri z'abakinyi babiri Moise Caicedo gushirako na Romeo Lavia. Rero sendika y'imigwi yo mu gihugu cy'Ubwongereza nuko ikiriga ukuntu yo kwitwarira umugwi wa Chelsea, aho bidatahuritse kubona ko umugwi wa Chelsea gumuboneka ku isoko yo kugura n'igurisha ry'abakinyi mu gihe atabakinyi uko rasohora. Bikavuga ko sendika y'imigwi yo mu gihugu cy'Ubwongereza ikiriga ukuntu yo kwitwarira umugwi wa Chelsea n'umu boss wayo Todd Boyle kubona ari kararekura amafaranga menshi, kandi indi migwi atana amafaranga menshi ifise. Abantu benshi bakaba bibaza eske amafaranga umugwi wa Chelsea ukurakoresha uzava wisanga wafashwe na Fair Play Financial ukabashwa no kugira ibihano byo gufungwa n'imyaka 2 canke 3 utariko uragura canke ugurisha umukinyi ku mugabane wa Burayi.
gato tugarutse mu mugwi wa FC Barcelona nuko inyuma yo gukina urukino rwa mbere rw'igwana rya La Liga y'ibihumbi 2023 ishira 2024 umugwi wa FC Barcelona ukanganya n'umugwi wa Getafe ibitsindo bigira ku busa ku bundi aho inyuma yaho umenyereza Xavi Hernandez aronse ikarata itukura n'umukinyi Rafinha nawe yaronse ikarata itukura nuko ishiramo ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Espagne ryatangaje ko umukinyi Rafinha afungiwe manchi zigera kuri zibiri ataboneka mu kibuga gushirako n'umumenyereza Xavi Hernandez bikavuga ko abakinyi babiri gushirako umumenyereza n'umukinyi wiwe batazoboneka aho umugwi wa FC Barcelona uzohura n'umugwi wa Cadiz n'urundi rukino umugwi wa FC Barcelona uzohura n'umugwi wa Villarreal duciye mu mugwi wa Paris Saint-Germain kuri transfer ya Neymar Junior nuko umukinyi nyuma yo kugurwa miliyoni zigera kuri 90 n'umugwi wa Al Hilal wo mu gihugu ca Arabie Saoudite umukinyi agiye guhembwa amafaranga menshi mu mpira w'amaguru atari bwaboneke akaba agiye kuzohembwa miliyoni zigera kuri 300 muri sezo zibiri zonyene umukinyi Neymar Junior azokinira umugwi wa Al Hilal kandi bikavuga ko umukinyi Neymar Junior yifuza ko inyuma yo kurangiza izo sezo zibiri amasezerano yiwe n'umugwi wa Al Hilal azorangira mu 2025 yifuza kugaruka mu mugwi wa FC Barcelona kugira abashe kwitegurira Mondial y'ibihumbi 2026 izini aya namwe mu mateka y'umukinyi Neymar Junior yandikishije akina ku mugabane wa Burayi nuko Neymar Junior yakinye inkino zigera kuri kwijana na 73 atsinda ibitsindo bigera kwijana na 18 atanga na pass decisive zigera kuri 70 ari kumwe n'umugwi wa n'imigwi yiwe itandukanye wa FC Barcelona gushirako n'umugwi wa Paris Saint-Germain yagiye arakinira Neymar Junior rero n'umukinyi azokwibuka nk'umurejande mu mugwi wa Paris Saint-Germain nkuko vyatangajwe na Nasser El Khelaifi asanzwe arongoye umugwi wa Paris Saint-Germain tubandanyije akandi gakuru ko bavuga ku mukinyi Neymar inyuma yo gushika mu gihugu ca Al Hilal agatangura imyimenyerezo ari kumwe n'umugwi wa Al Hilal bikaboneka ko abakunzi benshi umugwi wa Al Hilal bahurumbiye umukinyi Neymar Junior aho abakunzi bagera imayozi mu kugura imayoza Neymar Junior mu masaha indwi gusa hagitangura kugwa imayoza Neymar Junior nuko hasohotse imayozi gera ku 10,000 z'umukinyi Neymar Junior zazasizwe ku isoko mu masaha indwi gusa zikaba zazimaze kurangira nuko mu kiganiro gito Neymar Junior yashikirije ayaga n'umesha makuru w'umugwi wa Al Hilal nuko yabajijwe ati kubera iki we waje kwiyunga n'umugwi wa Al Hilal kandi ari imigwi myinshi yari isanzwe kurondera avuga ati iganwa rya Arabie Saoudite ni iganwa ryajemo abakinyi benshi dushize ko Cristiano Ronaldo bashoboka abakinyi bagiye batandukanye niyo mpamvu nanje nifuje kuza kwiyunga n'umugwi wa Al Hilal akantu kamwe Neymar Junior yashikije nuko yavuze ati je crois que c'est Cristiano Ronaldo qui a commencé tout cela yavuze ati ndizera ko ibi byose byatangujwe na Cristiano Ronaldo tout le monde la traité de fou ati bose bamufata nk'umusazi akiza kuza ukina muri Arabie Saoudite ati et aujourd'hui vous voyez que la ligue est grandir et plus simple ati ubu murabona ko iganwa ryabaye rikuru kurusha aho tusigaje gushira mu kirundi gitomoye nuko yavuze ati ibi byose byo kuza muri Arabie Saoudite byatangujwe n'umukinyi Cristiano Ronaldo aho yaje muri Arabie Saoudite abantu benshi bashikamufata nk'umusazi ariko murabona kuno munsi ko iganwa rya Arabie Saoudite ryakuze ryamenyekanye ubu risigaye irijano kuri Canal Plus abantu benshi bazoriraba akandi gakuru nyene kava muri Arabie Saoudite nuko Federation y'umugwi wa Arabie Saoudite ikiragiranira ibiganiro n'ishiramo ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Burayi UEFA mukuraba ko igano rya Arabie Saoudite ryoshigwa muri Champions League muri saison igiye kuza bikavuga ko ari amafaranga atabasho kuvuga igitigiri igano rya Arabie Saoudite rigiye guha UEFA kugira imigwi yo muri Arabie Saoudite izobashe kuja muri UEFA Champions League izoza 2024 ishira 2025 duce umugwi wa Real Madrid inyuma yo gutakaza abakinyi babiri aribo Thibaut Courtois ara munyegoro mu Real Madrid gushaka na Eder Militao umukinyi w'inyuma w'umugwi wa Real Madrid nuko umugwi wa Real Madrid biko inyuma ko asinyishije umukinyi
w'umunyegori Kepa Arrizabalaga yatijwe n'umugwi wa Chelsea aza mu mugwi wa Real Madrid. Majambo make gusa Kepa Arrizabalaga akaba yashimiye umugwi wa Real Madrid no president Florentino Perez kuba yahisemwo kuzana uwo mukinyi Kepa Arrizabalaga mu mugwi wa Real Madrid. Akajambo kamwe Kepa Arrizabalaga yashikirije nuko yavuze ati ndifuza nari nifuje kuza mu mugwi wa Real Madrid kuva kera ariko bikaba bitakunze, ariko uno munsi akaba ari wo munsi Imana yashakiye ko nza mu mugwi wa Real Madrid. Akavuga ati ndizera ko kubikorwa nzokorera mu mugwi wa Real Madrid kunzo ufasha gutahukana ibikombe bigiye bitandukanye za Champions League, nuko nizera ko umugwi wa Real Madrid uzoma kontra yo gusinya nkabandanya nyinira umugwi wa Real Madrid. Ndabibutse ko umukinyi yaje muri Real Madrid atijwe n'umugwi wa Chelsea wo mu gihugu c'Ubwongereza. Nuko inyuma yo gutakaza rero umukinyi Eder Militao bivugwa ko biravugwa ko umukinyi Sergio Ramos yoba ari karondorwa n'umugwi wa Real Madrid, ariko umugwi wa Real Madrid ukaba wabibeshuje uvuga ati abona makuru y'amahira twe nta mupango dufise yo kuzana umukinyi Sergio Ramos mu mugwi wa Real Madrid. Ino musi rero kuno munsi akaba ariho umukinyi Militao na Courtois bazagugirirwa operation bazagugirirwa uno munsi bagiza kugwa na Dr Manuel Reyes yigeza kugirira operation abakinyi Marco Asensio, Luka Modric na Sergio Ramos mu myaka irangiye. Rero kuno munsi akaba ariho umukinyi Eder Militao hamwe n'umunyegori Thibaut Courtois bazagugirirwa operation ku mvune bagiye baragira. Ndabibutse ko bazogaruka mu kibuga mu mwaka uza. Bivugwa ko umunyegori Thibaut Courtois azogaruka mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane ku 2024. Bivuga ko n'umukinyi Eder Militao wewe yogaruka mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu ku 2024. Mwakoze mwese mwakurikiranye amakuru y'inkino kuno munsi, mukaba mwari kumwe nanje Rich Mirad size 611. niwe bagiye kugira subscribe, share, like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ITBC TV. Ciao.